kubakwa muserukira igihugu cyacu n'amashyirahamwe mpuzamakungu hano iwacu i Burundi, bavukanye mwese ya Kristu, namwe twese twemera Imana. Uyu munsi nk'uko mubizi twakoraniye n'aha kuri iri sango kugira ngo twibukane iteka twongera dusabira uwahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nyen'icyubahiro Cyprien Ntaryamira. Nk'uko mubizi yaguye mu isanganya ridasanzwe ry'indege kuwa gatandatu Ndamukiza 1994 i Kigali, amaze amezi 2 gusa ashinzwe gutwara iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Kwibukana iteka umuntu byamara akaryo keza ko gusubira kuraba icyatumye umuntu nk'uyo aba intibagirwa mu buzima bw'igihugu. Muri iki kibanza ceranda c'abemera nashimye gushingira ku bisonga vyeranda vy'iki gihe ca Pasika, ndavyerekeza ukwemera yari yinjiyemwo, ukwemera ku Ekleziya. Nashimye kubigira uko kuko burya umuntu wese yama afise ico yemera, nibura akiyemera wenyene ubwiwe, kandi naho atobishira hejuru, ico yemera nico gica kimubera nk'inkoni yishimikiza mu buzima bwiwe no mu vyakora vyose. Uyu Perezida Cyprien Ntaryamira nyen'icyubahiro, turazi rero ko bari bamwise Cipriano kuko yemeye kubatizwa akinjira cyo mu muryango w'abemera Imana, nk'uko twayimenyeshejwe na Yezu Kristo yapfuye akazuka kugira ngo natwe aducire iteka ryo kuzozuka. Uko niko kwari ukwemera kwiwe abavyeyi bari bamushikanyemwo, nawe arakugamburuka. Ijambo ry'Imana ry'ibi bihe bya Pasika niryo ritumara amazinda mu kutwereka ingene ukwemera izuka rya Kristo kwahinduye ubuzima bw'abari babaye abigishwa ba Yezu. Ukwemera izuka kwarahinduye ubuzima bw'abari babemeye kuba abigishwa ba Yezu. Uko kwemera izuka kurabakura mu kajendegete bari batawemwo, nuko uwo bari bakurikiye bari bamwishe kandi bakamwica nabi. Uko bagiye baremera izina ryiwe, niko baba abandi bantu. Ahari ubwoba hagasubira ubutwari, atakindi kintu na kimwe cyashobora kubusigura atari ukwemera izuka. Nta handi bashobora kuronka ubutwari atari uko kwemera izuka. Inkuru nziza ya Mariko muri iki gigabane ca 16 badusomeye uyu munsi, ibanza mbere gutwereka ingene vyagoranye rwose kugira ngo abigishwa ba Yezu bemere ko yazutse, bashobore gutyo kuza kubandanya ubutumwa yari yahawe na se, ubutumwa bwo kwigisha no gukiza isi. Vyarabagoye rwose kwemera. Kabiri Yezu yazutse yarinze kubabonekera, mbere no kubahambarira gushika abashikane kuri uko kwemera kwabahinduriye ubuzima. Igihimbaye kandi natwe abemera two kwisabira, nuko amaze kubahuhiramwo mutima w'Imana, mpwemu y'Imana, bakugurukira iyo ngabire y'ukwemera, baciye baba ibiremwa bishasha, baraba abandi bantu
nk'uko nariko ndabivuga, ahari ugukekereza hasubira ugushira amazinda kudasanzwe, nk'uko womenga ubwenge bwabo bwaciye bwuguruka, na cane cane ahari ubwoba, kuko bari batekewe n'ubwoba, haza ubutwari budasanzwe kandi natwe twese dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose ngo dushobore gushingira intahe Yezu Kristu. Nibo baba rero twumvise mu gisomwa cy'ibikorwa by'abatumwa, gisomwa ca mbere twumvise, basigaye batangaza abantu mu gushingira intahe badatinya ibyo Kristu yapfuye azira, basigaye bubahuka kubisubiramwo kandi bazi yuko byacishije umutwe Yezu, mugabo basigaye babishingira intahe badatinya. Bariko baratangaza abantu bose babona no mu gukora ibitangaro bakiza abantu mw'izina rya Yezu. Abakuru mu gihugu no mu madini barumigwa bwumigwe, bibaza bati none abo si babandi no kwiga ataco bize? Byose biratwumvisha ko uwufise ukwemera nyako yobwirijwe kuba uwundi muntu atangaza abantu mu kuba ntibarekegwa iyo hageze gushingira intahe Yezu Kristu be no gukora ineza. Ariko no ngaho ijambo ry'Imana hari ico ritwigishije, ni iki c'uko ubutumwa bwo gukora ibyiza muri iyi si turimwo butigera bworohana mba. Womenga uko umuntu w'Imana agerageza kurangura ubutumwa bwo gufasha abantu guheba ikibi ngo bakore ibyiza, womengo niko Sekibi nawe acasya atazambaye ngo anigire mu menshi ubwo butumwa bwiza n'ivyamwa byabwo. Ntibikaduce rero intege, kuko umuzimagiza wamugwanya umuco. Aho Imana iteye ingano, Sekibi nawe aba yahatonze ngo atere iki? Ugwamfu. Uyu Petero na Yohani bari bahejeje gukora igitangaro mw'izina rya Yezu, maze uwagendana ubumuga baramuhagurutsa, asigara asimba bugeregere yininahariza Imana yamukijije. None nimwumve, hari abo ririko riraniga ngo mbe abo bantu tubagire dute, ko igitangaro bakoze camaze kumenywa na bose tutagishobora kubihakana. Mwumve ingene abantu bakiri mu muzimagiza w'ikibi bama barazwa ishinga gusa no kubuza abandi bariko barakora ibyiza nk'ibi byo kuba barakijije uwari yaramugaye, kandi bakamushikana ku rugero rw'uko asigaranira haza Imana. Aho gukoresha ingabirano zabo kugira ngo nabo barabe ibyiza bokora, bata umwanya wabo barondera ingene bozimagiza abandi bakababuragiza kugira ngo ntibabandanye bakora ibyiza. Bavandimwe, rimwe na rimwe hari aho ijambo ry'Imana ritubwira ibintu bibi, ukibaza niba bitari kuba byiza ribihoze. Nk'uko batubwiye ibyo bintu by'abo bantu bari bameze gutyo, jewe numva ari ibintu bibi. Mugabo ijambo ry'Imana rirubahutse kubivuga, nyene ribivuga kugira ngo ridutume duca tubigaya, narirya biba bikivugwa ku bandi. None n'uyu munsi ritubwiye ko baciye baje inama ngo tubabuze, ntibabe bagisubira kugira uwo babwira iryo zina rikiza, ingo tubabuze. Aho kugira ati ingo tubaremeshe, tubashigikire babandanye bakora ibyiza. Iwacu hari abamugaye benshi, none nabo nyene baje iwabo babakize, ngo tubabuze.
ingo tubabuze, mwumve namwe, ingo tubabuze gukora ibyiza, gukiza. Nguko uko muri iyi si kuva kera abafise ububasha bashobora kwama bagomba kugira abandi, kubuza abandi bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza kuvuga no kubandanya bakora ibyiza, kugira ngo ububasha bwawe ntibuhave bukuvako, aho nawe wokoze nkabo cyangwa ukabarusha, kugira ngo abantu baguhitemwo kuko warushije abandi gukora ibyiza. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira icyo bakora ataho bitaniye, ataho bitandukaniye no kubapfunga. Ubujije umuntu kuba akivuga no kugira icyo akora, naho ataba arashika muri za mpome zine uba wamaze kumupfunga. Aha ariko ikibazo tubwirije kuza turibaza twese mu byo dukora ni iki? None iyo tubyifashemo gutyo hari inyungu bizanira abo dushinzwe canke riho turabahombya? Ku batabizi, mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira nyen'icyubahiro yagenwa ngo atware igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo nabo bagomba gutwara, baca babacinyiza no kumena umutwe bakawumena. Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse, ati nta mwana n'ikinono, umwe wese naronka amahirwe angana n'ay'abandi. Murazi ko yahavuye abizira. N'uyu Perezida Cyprien Ntaryamira rero bari basangiye urwo rugamba bw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa, abarenganywa. Yari umuntu yitonda, murabizi, abamuzi, asa mbere n'uciye bugufi, ariko yamashira imbere inzira yo kuganira mu gutorera inyishu ibibazo. Murazi noneho ko n'isanganya ryamuhitanye yaravuye mu biganiro byo gufasha akarere gutorera inyishu zirama ibibazo by'amahoro, yaravuye mu biganiro. Ivyo rero turiko turavuga n'ivyabaye mu gihe c'abo ba Perezida Cyprien n'ababakumira bari ku butegetsi. Ibyabaye nibyo bibwirijwe kuza biratwigisha kugira ngo turabe ntidusange natwe twabiguyemwo tutabizi, kuko hari abibaza ko isi itangurana nabo, bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo, kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Nk'ubu none tuze turibaza, twubahwe turibaza utubazo tubiri cyangwa nka dutatu muri iki gihugu cacu aho duteye c'u Burundi. Ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umugwi w'abantu wihariza ukigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. Ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera nkumbure abashobora kuvyivangamwo.
ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega kumengo muri iki gihugu cacu hasigaye hari abantu, amashirahamwe, imigambwe mike muri iki gihugu yubahuka kugira ico ikebuye ku mugaragaro, ikebuye kw'intwaro. Bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza? Nyabuna ibi bintu vyabaye muri kahise kandi dutera ivyatsi, nibize biradufasha kuza turikubita gashi, ntitwame dukora ibyo abandi bakoze kandi tubona aho vyagiye birashikana iki gihugu cacu. Ngarutse kuri ca gisomwa c'ibikorwa vy'abatumwa kugira ngo nsozere, twumvise ko kubera ubutwari bwakomotse ku kwemera izuka, abatumwa muri ico gihe Petero na Yohani barihagazeko, baranka kumvira abo bariko baragomba kubaka uburenganzira bwabo, barabankira bati usangwa bikwiye mu maso y'Imana kugamburukira mwebwe aho twogamburukiye Imana. Ngaho vyibaze, tweho ntidushobora kureka kuvuga ico twabonye n'ico twumvise. Ubwo nibwo butwari n'ububasha bw'uwemera izuka. Sinkekereza ko n'uyu nyenicubahiro Cipriano Ntaryamira abwirizwa kuba yararemeshwa nuko yemera ko umuntu naho yopfa apfiriye ibanga kandi akora ineza, atora n'ubuzima bwuzuye. Ko turiko turaha icubahiro twongera dusabira Perezida Cipriano Ntaryamira, turi mu bihe vya Pasika bitwibutsa izuka. Ese hoboneka abemera benshi nk'aba ba Petero na Yohani, maze bishimikije ukwemera kwabo bakaza baranka ivyiyumviro n'inyifato mbi zose zama ziriko zirasuka iki gihugu cacu mu marira asa n'ayari mu gihe ca Perezida Ntaryamira. Dusabe Imana itwumvire, iduhe kubana mu mahoro, umwana wawe yapfuye akazuka turonderera. Imana iduhezagirire Uburundi, yame burinda gusubira kugwa mu kaga. Amen.